Wow.
twitegurira gusabira diyoseze ya Bururi, umwungere wayo n'abakristu bose.
nshimiye ubusa. Turamushimiye kandi no ku ngabire ya Mouvement Charismatique Catholique yo ngaho ku Kirimba cya Bikira Mariya n'ibyiza byose ugabira abanyamigendo mwiranda bose. Twe twagendanye ijambo turose dawe mutima mweranda adufashe tukabwirira Yezu Kristu n'ibyo twogira niyo twogira ibitugora uduhe kumvira ku ibanga n'uw'amaraso y'Ubuganda beranda imishongore muvugirize impundu zacu
Arasigwa muze tuje bugufi
Amen.
Iri ni ijambo ry'Imana.
Yezu abonye ishengero rikoranye aduka ku gasozi ngo amare kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Araheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo: hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abitonda, kuko bazotora n'isi. Hahiriwe abari mu marira, kuko bazohozwa. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, kuko bazoshiripfa. Hahiriwe abanyakigongwe, kuko nabo bazokigirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza, kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamya bahoga ubutungane, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka, bakabaremera amabi yose ku bwanje. Muranezerwa muhimbagwe, kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru. Dushemeze ijambo ry'Imana. Gihugu cera ndacimana, nitugire Kristu, nitugire Yezu na Maria. Nuko rero bakunzi b'Imana, mwebwe mwese mwaje gushemeza umukama kuri uyu munsi w'Imana udasanzwe, kuri uyu munsi uri hejuru. Nimunezerwe muhimbagwe, kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru, uko niko umukama avuze. Kuri uyu munsi mweranda, nogira nti umukama niwe yashatse kutwigisha abicishije mu bimenyetso bitandukanye twazirikanye kuva mu ntango y'imyuka y'imisa, ariko na cyane cyane akatwigisha aciye kuri ijambo ryiwe ryeranda duhejeje kumviriza, ijambo twagendaniye, ijambo twatangaje, maze rikinjira mu mitima yacu. Aratwigisha kandi uburyo buhebuje abicishije kuri bene wacu badukurira cyane mu kwemera, Karoli Mubanga na bagenzi we, abamarati b'Uganda beranda bapfiriye Imana kuko banse guhemuka ku ijambo ry'Imana bashikirijwe, bakakira mu buzima bwabo Yezu Kristu yizuye mu bapfuye. Baramumenyeshejwe, baramwakira, baramupfira. Niho rero naje ndabatumiriye kwinovora ivyo vyiza vyose, hambavu y'ico mutima mweranda ahava yongorera umwumwe canke yamaze kumubwira. Ubwo rero kugira ngo akore ibitangaza muri twebwe vy'uko iryo jambo ry'Imana twumviriza rikora ku mutima wacu, wa mutima ukareka kudarara nk'ibuye. Ndumva nanje hambavu y'amajambo umutima mweranda ariko arakoza imitima yanyu. Numva nababwira ico nifuza ko twotahana uyu munsi gipfundikiye kuri aha hakurikira. Ubwa mbere, abamarati b'Uganda beranda n'abashinga intahe ijambo ry'Imana bari bahawe bumvirije. Bavukanye, sinyekereza ko umwe wese yatahuye canke yatahuye icatumye abavukanye mu runani rwabo, cane cane abavukanye twumvise mw'ijambo ry'Imana mu gisoma ca mbere, bakaba mu runani mu kumira kw'ibanga. Iryo banga niribagize bati
ntayemere kuripfira. Uko niko bashingiye intango jambo, kuko turabizi yuko umwami mwanga yashaka kubakoza isoni, atakubabwira guheba gusa izina ryabo ry'abakristu, hari mu mbere no gukora igicumuro kigoye, novuga n'igihumanye, maze rero akabakangisha igikene, akabakangisha ububasha bwiwe bwo gutwara, yibaza yuko imbeya z'umuriro zari gushobora kubatera ubwoba. Mbega imbeya z'umuriro zicanywe na mwanga zotera ubwoba abantu bariko bararungamo imbeya z'umuriro za Pentekote? Niho rero Karurwanga bahereyeko yababwira, yabwirwa ariko aramwica, ariko aramuturira, amubwira ati uranguriye, ariko icyo ndakubwira cyo ni nk'uko umengo uri kurasuka kw'amazi ngo unyoze, nawe wibaza ngo uri kurangurira. Nanone bavukanye inzahabu mu kuyihinyuza bayicisha mu muriro ukaze, bagaheza bakabona yuko atabucafu burimo. Natwe dusabe iyo ngabirano yo kucyororwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana riza gutura mu mutima wacu nk'itanure riturira ibicumuro byose, inziko z'akazikira, ibyo byose bituza kuba bindegenja muri Kristo. Ubugira kabiri, kugira ngo dukomere mu rukundo rwa Kristo, nitwamane inyota y'ijambo ryiwe. Nanone bavukanye abakundana barayaga, namabona rimwe rimwe n'abasore n'inkumi baza, kandi kenshi baza bafise n'ijambo bayaga, gasanga bicaye quelque part ngaha ku maesikariye bariko baraganira ijambo. Nama ndabona ngaca nkirenganira mugabo ndavuga nti abantu bari kwijambo, kandi ivyo byose barakundana, abakundana barajambo. Murambabura ndabavugiye ibintu mugabo, icyo ushaka ko tuzirikana nuko abakundanye bayaga, bavukanye. Ijambo abakundanye bayaga niryo riheza rigakomeza urukundo rwabo gusumba mbere n'ibyo bashobora, n'ibintu bashobora guhana, ibintu biboneka bashobora guhana birarutwa n'ijambo bapfundika, kuko muri iryo jambo baheza bagasera urukundo, umwe akabwira uwundi ati ndagukunda, nanjye ndagukunda. Iyo rero tubitumbereje kuri Yesu Kristo, ndakubwiye muvukanye ni Yesu Kristo niwe yarukubanje, ubwo rukundo niwe yarutanguye. Nivyo twahimbaje ku munsi w'Imana uheze, ubwo rukundo rwiyerekanye duhamagariwe gusubiriza mu ndumane. Yesu Kristo yarutweretse muri wa mushahabu wasogoswe. Paulo mweranda ntihagira ati none ga yemwe ni igiki kizodukura kuri urwo rukundo rwa Kristo? Mbega n'uruhamo, mbega ni coronavirusi, mbega no gukunda amaronko canke ubukuru bwo ngara kw'isi? Natwe tuti oya Yesu umukunzi wacu ntitushobora, haba namba nta kizodukura ku rukundo rwawe. Nico gituma umunsi umwe wese mu mutima wiwe haduga iryo jambo rikamururumba mu rubeya rya jambo Petero yishura Yesu akamubwira ati Mukama urazi byose, urazi yuko ndagukunda. Ubugira gatatu, nitwamane umutima wo gukenguruka, nitwamane umutima wo gukenguruka. Niho rero ngira ni duhamagariwe gukenguruka, twifatanije n'abahurikiye mu muryango w'abanaga n'umutima mweranda, umugunga ku kirimba ca Bikira Mariya uriko urasozera mu myaka 25 Renouveau Charismatique Catholique ishitse mu Burundi. Ubona yuko mu yandi maparuwase yose uwo munsi mukuru barawuhimbaje ku munsi mukuru wa Pentekote, ariko twebwe twawubikiye uwo munsi w'urugendo rweranda. None rero duhamagariwe gukengura
badushishikare gukomeza ekleziya mu bihe vya none. Mu guhimbaza yubile tugira tuti mbega n'igiki tutahawe ko mbona vyose tubikesha izina ry'umukama we yaremye ijuru n'isi. Duhiriwe duhishije bavukanye kuko dufise umuvyeyi Bikira Mariya yama twigisha gukenguruka. Birabereye yuko natwe twikora mu gahogo tugasamiriza n'ijwi rirenga ry'akanyamuneza tugira nka Bikira Mariya tuti Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutarim meum. Umutima wanje uranina asumukama umushaha wanje wabashwe n'Imana y'umukiza wanje. Ugira kane bavukanye nitwamize agatima ku buhigwe bw'ijuru, nitwamize agatima ku buhigwe bw'ijuru. Bavukanye dusangiye ukwemera igihe Yesu Kristu yigisha aya majambo y'ubuhigwe ntiyateragiye mu bugaragwa kuko inyigisho yiwe yaregeranije abana ba data bari bashweragiye, kandi uko yaberetse urukundo hari abashoboye kumusubiriza mu ndumane. Niho rero nzirikana nibaza nti ubwo ijuru riri mu buzima bwacu tugire Kristo. Umviriza mutima wawe wumve ko havyagiye ijuru. Mwumva ijuru riri mu mutima wacu bw'abavukanye. Mbega tuzoshobora kuribamo gute nitutimenyereza yuko ritubamo tukiri ngaha ku isi? Duhamagariwe kubwira ijuru rize kuba mu mutima wacu tukiri ngaha ku isi kugira ngo twitegure kuzoba mu birimba vy'ijuru kumwe n'abiranda. Muti gute? Umwe wese nafate akarongo kamwe kagize burya buhigwe Yesu Kristo yatubwiye, akagire akiwe, akinjize mutima wiwe, ijuru rizomuvyagiramo. Twigireho rero kubaho n'agatima kumiye ku vyiza vy'ijuru. Tubeho nk'abatoranije kumwe. Paulo mweranda twigisha tubwira ati nimwamize agatima ku vy'ijuru muve ku vy'isi, kuko mwahishijwe muri rwa rupfu rwa Yesu Kristo yizuye mu bapfuye. Harahiriwe rero abari n'umutima ushima ubworo, harahiriwe abaremesha amahoro, harahiriwe abitonda, harahiriwe abahamya bavuga ubutungane. Nuko iryo jambo nagira ndabasabe umwe wese agenda araba akajambo kamubereye muri burya buhigwe umunani Yesu Kristo yatubwiye agira ati Mukama Yesu, iri jambo ngiye kurigira rwanje ubuzima bwanje bwose. Ngiryo ishure ry'ubweranda Yesu Kristo adushizemo. Yesu Kristo aratweretse ingene ivyo bishoboka mu kutwerekeza kuri nyina wiwe. Twumvise dusamiriza ngo nguyu umwana wawe, ngo nguyu nyoko wawe, mu kutubwira ko uwo muvyeyi yabirambuye neza. Yesu yabwiye abari ko baramwumviriza ababwira ati harahiriwe nyabuna abumviriza ijambo ry'Imana bakongera bakarirangura. Uyu munsi rero twaje ngaha na twebwe nyene tumutangarire, dutangare umuvyeyi Bikira Mariya nk'uko Elizabeti yamutangariye amubwira ati ekurahiriwe wewe wemeye kw'iryo watumwe ko n'umukama rizotaha. None natwe bavukanye turahiriwe uyu munsi kwaya amajambo yose agiye kuranguka mu buzima bwacu. Turahiriwe rwose ko tugiye kwishira mu muyama w'abatangarirwa kugira ngo aturere, atwigishe kubaka imibano hano ku isi imeze nk'iparadizo, twisunze inzira y'ubuhigwe Yesu Kristo yatweretse. Niho rero dusavye Bikira Mariya ngo adushoboze kuba abatwaye
dupfukamiro hasi Imana mushobora byose data na mwana na mutima mweranda ini nahazwe ikengurukwe ikomerwa amashi uri mu myaka yose amen. no kurera bene wacu uve hasi twifatanye n'eklesiya yose tugaragaze ukwemera kwacu. Nemera Imana n'urugende data ushobora byose yaremye ijuru n'isi ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi umwuka umwe Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana yabyawe na data atamyakira vuba n'Imana iva ku Mana n'umuco uva ku muco n'Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri yarabyawe ntiyaremwe asangiye kamere na se byose byaremewe kuri we yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu kugira ngo amukize yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya ubwa mutima mweranda yigira umuntu yongera abamba ku musaraba bwacu kuri Ponsiyo Pilato arababara arahambwa araheza azuka ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe hanyuma yurira mu ijuru yicaye iburyo bwa se kandi azogaruka none ntazwa aje gucira urubanza abazima n'abapfuye ingoma yiwe izogera. Nemera kandi umutima mweranda umukama ari we soko ry'ubuzima akomoka kuri data na mwana turamusenga kandi turamuninaza nk'uko tubigirira data na mwana niwe yavugiye mu bantu bose. Nemera kandi eklezimwe nyeranda gatolika kandi ishingiye ku batuma. Nemera kwibatisimu kuri ibicumuro ari mwiza ndorereye izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira amen. Dusabe bene wacu dushira hamwe twese tutakambiwe umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubuhingwe mu ijuru. Imana siyo ibagira intungane dawe mweranda
kunda imigisha n'imihezagiro abo wayishinze ngo bayirongore. Papa Francisco, abepiskopi, abasaserdoti n'abadiyakoni barose ubukomezi n'imboga zikwiye kugira ngo bashobore kugwiza hose inkuru nziza y'ubukiza. Nuhezagire kandi wongere ukomeze abo bose batanze ubuzima bwabo kubw'inkuru nziza. No ku bwawe bakomeze ngo bame baba umuco n'umunyu w'isi, ngo izina ryawe rimenyekane. Mukama twumvire. tutibagiye abakuru b'ibihugu n'ababunganira. Nubahe umutima wo kubatunganiriza bose baronse ubwenge n'ubwitonzi nka kuno babiha umwami Salomo, gutyo ibihugu byose birangwemo amahoro n'umutekano. Mukama turumire.
twumvire bwawe utungane.
musenyeri wacu atubwira ati muraba umwambiro ivyamwa vyarangukiye ngaha nawe bidondagurira ngaha ngo abishobore. Harabayeho ivyamwa vyo gusuhuza abagwaye tubasengera, harabayeho ivyamwa vyo kuraba abandi bantu tukawumugurira, tugasanga ari uwabuze ico afungura tukamushira ico afungura. Harabayeho ivyamwa vyinshi cane, ivyamwa vy'ubwoko bwinshi, mbere tutashobora gushira ngaho ngo bigaragare ivyinshi babitekeye ngaho muri ako kagaruke, kugira ngo vy'ukuri Imana ibandanye ininahazwa. Papati ngo nouveau charismatique ni chance pour l'église. Natwe nyene turabibona ko umuryango wa nouveau charismatique aho uri muri ekleziya uratera iteka ekleziya yose, abantu bose bagakenguka. Dukomere amashyi cyane. Turagemuye kandi ibyo twashitse mu bisimu, kuko muri uno munsi nyine turiko turagaragaza akanyamuneza, siho twokwibagira gushikanira umukama no gushikanira abandabonye ko nicyo dushobora kubafashisha kuri uno munsi, kuko ni umunsi mwiza cyane, umunsi tugaragaza akanyamuneza kacu. Batubwiye ko abandi babikoze kuri Pentecote, ariko kubera ngaha hariho urundi rugendo rukomeye baduhaye aka kanya, kandi n'akanya keza cyane kwifatanya n'ibindi bitatu byinshi twumvise byaragutse kuri uno munsi. Mukama mubandanye muzana ibyo bisimbo duhereze Imana by'ukuri ibyo twateguye, n'akanyamuneza kenshi, n'akanyamuneza kose umuryango wa nouveau charismatique, kandi no kuri ekleziya yose twashizemo n'ibitoki, kandi dushaka kuzogana tuzoza gusubira guhurira hamwe tuze kubisoma mutambe barumene iroge situgaye ego cyane turomera charismatique mubandanye mushikana mutivyiringira kuri uno munsi mukuru cyane ukomeye wacu, tubonere dushikanira umukama ku vyo yatugabiye, kuko ibyo dufise byose nivyo yaduhaye. Bayina Kirimbo badufashe rero kubandanya bakira ayo mashikanwa, tubandanye dusaba na korale ikidufasha gukenguruka, idufashe mu kuririmba bagira bati twakirire mukama amashikanwa yacu twakwiteguye niwe twayazaniye, kuko twayazaniye tukarenga. Imana ishimwe cyane, dukomere amashyi Imana.
gusaba musabe kugira ngo ishikara ryanje abe iwanyu rishimwe n'Imana Data rugira vyose. Muko guhereza inkunga mukama turakusanze twicishije bugufi muko wahaye abagufi ukomeze bwo gushima kuva kubacumura n'abari kudufasha gukorera hatari yawe mukwiriye kurira wewe gusa tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu.
igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara babyishakiye, yafashe umukate arawukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera no kwibuka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro, ivyo murabigire munyibuka. Barabimana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama, twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukaguhereza umugati w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka twagutera iteka dukora imbere yawe ngo tugushikanire inkunga. Turataka dushimitse n'umutima mweranda dukoranize hamwe, aduhe umutima umwe ngo dusangire umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama Ekleziya yawe ari ku isi yose, mwami yuzuzamo ukwemera, ukwizera n'urukundo. Utwibukire umupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Gervase bashimiye gusa, n'abasanga iryo banga, n'abasaserdoti bose, n'abadiyakoni bose, eka n'igihugu cyose cy'abakwemera. Cyane cyane rero abari muri ingoro yawe bazanywe no kukunyinaza. Abadutuma bose kugira ngo tubasabire, abakristo basabye imisa yo gukengurukira, bakongera bagasabira abantu bose bamaze kwandura umugera wa korona virusi, bagasaba uko ubakiza ukiza abamaze kwandura, ukabaremeshereza imitima yabo, kandi muhezagire uwo wese afasha n'abo bose bariko bitanga mu buryo bwose ico kiza kirandura mu nyimizi. Umukristu wo mu Carama agukengurukira cyane cyane ingene bakijije Serugo n'abigo n'ibibondo, bagusaba ubandanye ubakingira ibitero byose bya sekibi, kandi uhezagire ibibondo byabo bikurane ubwenge n'ubwitonzi. Umuryango w'ungaha igikungu ugushimira ku isango no ku myitwarariko y'urubanza wimirije, bagusaba ngo urwo rubanza rubamo imigisha yawe, umubyeyi Bikira Mariya n'ababere mu ngoro. Umuryango ugukengurukira umwana wabo Niragira Edi Ama amaze umwaka avutse, ku byiza byose waba uba no ku byiza byose waba ubabwira. Bagusaba ubandanye uruhirira. Umuryango wa Joseph na Marie Esperance bagushimira ku myaka 17 bamaze bubatse mu Kristu, ku myaka 10 umwana wabo Izere Miracle Shalom amaze avutse no ku kazi wabarongeje.
eka n'aba bose bari ngaha barengutse guhereza imbuga n'abo bose bashinze uyu muryango w'abemera. Mana nzima ibuka abasabyi bawe wahamagaye Lameke Manyurane Anezi Baribasha Noe Mushimira Imana Pasteur Nibigira Ange Nahimana Nahigejeje Wengaramine Ila Arete Ndayishimiye Iraje Barandereka Rafael Beneke Musubira Imana Make Nahimana Ladislas Ngendakumana Ladislas Ndayisenga Antoinette Ngendakumana Salvatore Cishahayo Madeleine Simbarakiye Stéphanie Bazogabo Antoine Nyagahungu Anezi Namukobwa Jean-Marie Nitsumutima Evariste Rumari Florence Nahigombe Consilia Karereye Gracieuse Ndayikengurukye Angèle Nachaha Juvenal Kabura Leo Maniratunga Catherine Ndabirinde Raphael Shakate Teresa Regine Barinduruvugo Abraham Barayimungura Jean Magurube Domitille Nzeyimana Yolande na Sylvestre Luminata Onesco Ndahabonimana George Limbeshaho Eugénie Ndayisenga Honorable Sébastien Misabo Gervais Bavugirije Anastasie Bashakivo Gamaliel Kuru Emenegile Ndayisenga Redempteur Nibona Josette Christelle Azoyitura Claire Ndayisenga Nicodème Sindabarura Siriake Kagamba Pascasie Nawana Mathias Nikobane Louise Yahisha Yvette Wayongwe Jean Bosco Ndikumana